benshi ntibazi marke icyo ari cyo. Marke rero ni akazina umuntu afise ibyo ahingura canke ibyo akora canke ihinguriro kanaka rifise ibyo rikora rikanabishira no kw'isoko. N'akazina rero baheza bagaha ibyo bahinguye kugira ngo ako kazina kerekane nyene iryo zina uwo ari we, nyene iyo marke uwo ari we. N'akazina rero gaheza kagatandukanya icakozwe n'umuntu uyu canke uriya, canke kagatandukanya icakozwe n'ihinguriro iri canke ririya. N'akazina rero ihinguriro canke umuntu aha ico yahinguye kugira ngo agitandukanye n'ic'uwundi canke n'ic'irindi hinguriro ryahinguye, mbere bigiye kw'isoko bigaheza bakabimenyera kuri ako kazina, bagaca bamenya n'ihinguriro canke umuntu nyene guhingura ico kintu citwa iryo zina. Ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore kuronka marke icungerewe, ubwa mbere araza ngaho iwacu aha muri iki gisata ca propriété industrielle. Iki gisata rero ca propriété industrielle kiri mu bushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Kikaba gikorera muri iyi nzu yahora yitwa Building de Finance, ubu tuyita ex Building de Finance. Agasaba ko tumugirira cyo twita recherche, dusuzuma muri archive zacu, mu bitabo byacu, ko atarindi zina nk'iryo rirabaho ngaha, ko tutaraprotege izina nk'iryo canke iryegeranye naryo mu kwitwa icyo twita les noms qui sont proches, les marques semblables, les marques similaires canke les marques identiques. Dusanze atabandi bantu barasaba iryo zina ngo ribe iryabo, duca tumuha inyishu ko atawundi ararisaba. Tumaze kumuha inyishu ko atawundi arasaba iryo zina, tukamuha inyishu ko atawundi ararisaba ngo ribe rwiwe, aca atangura intambwe igira kabiri, ariyo ntambwe ikomeye, aho asaba ko izina rero turimwegurira rikabigiwe, tukamuha urupapuro rwemeza ko iryo zina ari iry'ihinguriro ryiwe canke ari iryiwe. Aho naho impapuro zisabwa ni kete yandikira umuyobozi ajejwe iki gisata, hanyuma agashirako n'ico twita reformulaire, ni ukuvuga ni impapuro tumuha agenda kuzuza, arizo mpapuro zo gukingira iryo zina, niyo ni nka certificat canke procès verbal d'enregistrement iyo marque. Haba hariko inimero y'urutonde aronse mu gitabo kw'izina ryiwe, haba hariko n'izina ry'iryo hinguriro yasavye ko iyo marke ibi yayo, haba hariko na adresse, haba hariko n'imigwi yakingijeko. Ico twita imigwi tukirabira mu co twita classification internationale de Nice. Iyo nayo irimwo imigwi y'ibintu, n'imigwi y'ibintu kare yashika 45, ubu harabayeho isubiramo ry'uwo mugwi. Nuko rero urundi rupapuro ashirako ni urupapuro rwerekana ko yarishe amafaranga angana n'ibihumbi 50, akayariha muri banki nkuru y'igihugu, muri BRB. Uyu munsi ni kuri konte CC 10.003. Twebwe tuca tusuzuma yuko yarishe, ni document bancaire dusuzuma
twongera tukaraba ko izo mpapuro asabwa yazishyizeko zose, arashyirako n'urupapuro twokwita urupapuro rw'uburenganzira ko ariwe yaserukiye iryo hinguriro, icyo twita procuration mu gifaransa. Hanyuma akadushirirako kandi n'urupapuro ruriko iryo zina yarisubiyemo inshuro zirengeye zitatu canke zine ku rupapuro rumwe, canke icyo twita cliché, akaduha cliché y'iryo zina, cliché de la marque, kugira ngo turabe yuko rya zina yandika kuri ya document de protection tuzomusinyirako risa neza na neza na rya zina yasubiramo inshuro nyinshi, kugira ngo ntiyihende icacungereje kibe ari cyo nyene yashaka gucungereza. Hanyuma turaheza tugaca twiga dosiye rero, hanyuma tukazomuha inyishu iri ari rwa rupapuro rwa protection tuzomuha rero. Naho ni ibyo bisabwa kugira ngo umuntu ashobore kuronka marke yiwe yayisabye. Ubwo rupapuro aronse ruzomara igihe kingana gute? Mu gifaransa nicyo bita validité. Ubwo rupapuro rero aronse rwemeza ko marke ari yiwe ruzomara imyaka 10. Imyaka 10 ariko iyo marke iticaye, iryo zina riticaye, no kuvuga ko ari imyaka 10 iyo marke ikirakora, ariko araproduce ico kintu cyitwa uko. Naye handi aronse iryo zina gusa agaca yicarira akicara ntako ntitubone ibintu ku isoko byanditse ko iryo zina ni marke azoba yarondeye, twokwita ni marke théorique. Izina riraho ritariko rirakoreshwa. Izina rero iyo ritariko rirakoreshwa abandi barashobora kubikoresha. Marke bagwawe barayiproteje, hanyuma ukaba uriko urayikoresha iyo myaka 10 yose. Iyo myaka 10 iheze utusaba ko marke twosubira kuyemeza, icyo twita renouvellement. Renouvellement gusubira guha uburenganzira iyo marke kwiba valide ngaha, bisubira gusabwa nka kumwe wasaba marke mu madokima tugusaba. Ucuzana ikete isaba renouvellement iriko formulaire zindi, ariko uzoronka kuri ya nimero nyene, mugabo hari ikindi tuweza tukongera ko twerekana ko ari renouvellement ya mbere canke ya kabiri. Renouvellement rero ni continuel, ni chaque 10 ans ucu renouvelle. Marke imaze imyaka 10 ucu renouvelle. Marke imaze imyaka 20 tusuruka renouvelle. Marke imaze imyaka 30 tusuruka renouvelle. Renouvellement est continuel jusqu'à l'infini. Ni mpaka donc l'existence de ton entreprise ikingana na resistance y'ino marke ushaka ko abandanya. Marke udashaka ko zibandanya urashobora no gusaba tukayivuta. Hageze ko aronumvera ari hankayo nyine. 50 ntimugire ngo ni byinshi n'amahera makeya, ariko benshi bicwa no kutamenya. Uti mbega aho hariho abantu batagira marke kandi bakora. Canke ari amahinguriro atagira marke kandi akora. Amahinguriro mu bisanzwe arafise amazina y'ibyo akora, arafise n'amazina yayo. Mugabo hariho amahinguriro abaho yitwa amazina, akagira n'amazina y'ibyo ahingura, mugabo ugasanga muri iki gisata amazina y'ayo mahinguriro cyangwa amazina y'ibyo ahingura ntibizwiho, ntibirasabirwa protection, birasabirwa ko tuvyemeze. Abo nabo bamwe twovuga yuko ko bari kutamenya, ariko benshi nabo twovuga yuko ari babandi bashaka gukora bakorera mu rufuri, bakora badashaka kumenyekana. Abo rero ntibyoroshe kuri bo. Ubwa mbere uwundi aba yabonye iryo zina ryo hinguriro arashobora guca agenda agashinga nawe hinguriro yitwa nkuko. Uwundi aba yabonye amazina y'ibyo iryo hinguriro rihingura arashobora guca agenda agahingura ibyitwa nkuko, hanyuma agacaza agasaba protection yabyo tukayimuha kuko atayandi tuzi ko turondera muri bya bitabo. Hari n'ahantu ku isoko tutaba tuyazi. Hanyuma we waba yabikoze nk'ekabizi agaca ahenga haciye nk'umwaka canke umwanya, agaca avuga ko hariho abantu bariko barakora mwigana. Hanyuma kubera haca hisungwa amategeko, nyene ikintu ari wagisabiye protection kandi yayironse, watibutse kwita izina ryiwe
izina ry'ihinguriro ryiwe ngo ari protege canke amazina y'ivyihinguriro ryiwe rikora ngo ari protege asabe protection yavyo aca asabwa kuva kuri ayo mazina kandi hari haciye imyaka azwi kuri ayo mazina aca atangura gukora gushasha n'abakiriya yari afise bagaca batwarwa n'uwo mushasha kuko we washira ku isoko ashyize ku isoko bamwe bahora bakomanda bagura ivyitwa uko babandanya bagura bibaza ko ari ryahinguriro rya mbere rikorera bikora. Urumva rero abo bo kwihuta ahubwo kuza gusaba gucungereza ivyabo kugira ngo ntihagire abandi babatwara. Urumva utanguye mu busa uhera ku busa nyene mbere wawo ndaca gusaba kumuriha ico twita dommage intérêt gato usanga namwe wakora byose uciye ubimuriha muri ayo mafaranga ya dommage intérêt. Abataracungereza ivyabo twebwe icyo tubasaba nuko bo kwihuta ntibayore bamaze gusesa. Aho iwacu hariho abamaze gusaba ko amazina y'amahinguriro n'ivyahiingura biba protege kandi twarabikoze bari protege bararonsa marke yabo batari bake bariko baraza ku bwinshi imbere bivanye n'ibikorwa tugize igihe turiko turakora mu ntara nka zose z'igihugu nihimiriza bariko baraba benshi ariko novuga igitigi uyu munsi ubu nyene noheza mvuga kitari ico ariko nokubwira yuko amarke menshi turonka iwacu duproteja iwacu muri iki gisata cyane cyane ari amarke yo hanze abamaze gusaba ngaho iwacu ni bake ugeranije n'abamaze gusaba hanze. Aha ngaha aye turamaze kuba dufise amarke ashika arenga 10,000 ni hagati ya 10 na 15 marke zo ngaho iwacu nokubwira yuko atabintu bitatu bishika ni make cyane gose ngira nta n'igihumbi ashika. Abanyamahanga bo iki gisata ca propriété industrielle ingisata bazi cyane gose kwisi kugira ngo ushore ikintu kwisoko ahantu uzana ikintu mu Burundi ubanza gusaba ko ico kintu kiba protege kubera iki kubera yuko ico kintu gishobora kuza ngaho iwacu kitara protege aho iwacu hagaca haba nk'ufise umutahe w'umunyamahanga canke wo mu Burundi canke ukorera ngaha agaca gikora kubera aziko kitara protege kubera yabonye ko gise abakiriya benshi agaca giproteja we nawe ukazoza guproteja usanga hari undi yamaze kuba protege kandi kuri iyo zina aca ntiduza ngo tukwemerere guproteja mu gihe hari undi yamaze guproteja. Nubwo nico gituma bo kubera bamaze kuba igisata bakizi baza akamaro ka protection basaba la protection ikintu kitaregereza no kubuza ariko bamaze kwiga yuko muri marché zabo harimo no Burundi. Akama twotera amahinguriro n'ama association mazi n'ama coopérative sabo gusa mbere donc n'abasheshe aba créateurs aba innovateurs abo barondezi bose nuko icambere kujya umwana avuka bakamwita izina ariko nabo ihinguriro rivutse bogita izina kandi bakarikingiza niko kandi ibyo bahingura icambere batarabishira ku isoko bo tora amazina yavyo atandukanye n'amazina y'ayandi mahinguriro hanyuma bagaca baza gusaba ko tuyakingira. Ico kirahambaye cyane gose abatabizi nuko icyo utakingije abandi bashobora kukigutwara bakigutwaye utangura kujya ku mwana atanguye kwiga gutambuka kwiga kuvuga urumva usubira inyuma bocungereza amazina y'amahinguriro yabo bagacungereza amazina y'ibyo bahingura hakiri kare batarabishira ku isoko mbere bataranaja no kubipimisha kuko hari igihe bahora batugora ugasanga hariho amazina atokingirwa mugabo bakatugora bataha twaramaze kuyandikisha muri BBN twaramaze kuyandikisha no muri ADB iryahora yapi bati rero handi duhindura tuti murahindura muhumba iki gisata kucerekeye izina ry'ihinguriro cyangwa mu ihinguriro icerekeye izina atana hamwe handi baraja bohera ngaho
kandi bakaza ari benshi kuko cette fois-ci barumva akamaro, kuko ngaha niho dutanga izina, aha ngaha niho twemeza izina wazanye, izina niwe ugitorera mugabo tukaryemeza ngaha comme marque, comme nom de l'entreprise canke comme nom de service. Nuko rero bubanza ngaha hanyuma bakabandanya n'ahakurikira, kubera iyo bahereye aho handi baje ngaha hari igihe basanga iryo zina ridashobora gukingira, nk'izina ugasanga yisi izina ridashobora gutandukanya ikintu n'ikindi, nico gihe iryo zina rishobora kurikingira, niko amateka bivuga. Ateza kuba des noms distinctifs ategeranye na gato. Urabona hariho abita amazina hayagiza kandi yegeranye, ayo ntituyemera, babandanye ku izina rishobora gukingirwa. Icyo utarakingiza ntikiba ari rwawe, urashobora kubandanya ukora ngo nta ngorane, mugabo hahandi ugeze no mu myaka 30 ukora ugasanga wosese.